habe no mu Rwanda Kongo mu Burundi uko ari hatatu. To me Paul Kagame ndamugereranya nk'umwami, niko je ndamugereranya. Abandi bakurikirana nk'abagenerali, kuko ugiye kuraba nka president w'u Burundi na president w'u Rwanda, no president w'u Burundi na president wa Kongo n'abantu bategekana ko manda zabo zirangira bakava. Ivyo biraza bitandukanye na president w'u Rwanda. Uko mubona ntago president w'u Rwanda ategekana kuzova ku butegetsi muri iki gihe. Kandi ugiye kuraba n'Abanyarwanda benshi ntago bemera ko president w'u Rwanda yoshobora kuva ku butegetsi muri iki gihe. Bagomba guhaguma koko biragaragara boneka. Now mutini cyangwa mde kuvuga haba muri Kongo canke mu Burundi, president wacu kuguma ku butegetsi ntabwo ari ibintu byaba birebire. Ni ngombwa ko uwo president twaba dufise iwacu yerekana intumbero y'ahantu agomba kuganisha igihugu. Iyo president amaze kwerekana intumbero y'ahantu agomba kuganisha igihugu, naho yavuga ko agomba kuba umwami w'ico gihugu, vyamugora ko abaturage abanyagihugu bamugwana. Haba hari ahantu agomba kwerekeza ico gihugu, n'uwavuga ngo uwo president ngo nahave nibamukure yabarimo akora amakosa. Kuko ibihugu byacu byo muri Afrika bitandukanye n'ivyo muri Amerika, iburayi muri Amerika. Uko muri Amerika demokarasi ramaze kuba, umuntu ntabwo ashobora kurenga ibiringo yashingiwe. Twe natwe muri Afrika turi nk'abantu tugitangura. Ntabwo rero ari byiza yuko umupresident yaza arahavana n'ingoga, ariko mu gihe hari mubi yahava, mu gihe hari mwiza yahaguma. So hari uwambajije ngo kubera iki none wama utangira uburorero ku Rwanda ntuvuge ibindi bihugu. Si kubera je mvuga ngo u Rwanda ngo nuko noba ndarufana mu bindi bintu. Nta bintu navuga ngo u Rwanda ngaho gwaba rusumbije u Burundi cyangwa ngo Burundi bwaba rusumbije u Rwanda. Bose je ndabafata kumwe. Ariko hari ibintu vyatumye ico gihugu c'u Rwanda kigera aho kigeze today. Ntabwo ari mu buryo bw'intambara, ntabwo ari mu buryo bw'amacakubiri, sivyo nimumvuga. Ni mu buryo bw'imitekerereze. Iyo uri umuntu utekereza kure ubona kure. Iyo uri umuntu utekereza hagufi ubona ibintu biri hagufi. Burya president w'u Rwanda kugira ngo ageze aho u Rwanda rugeze uyu munsi abona kure, atekereza kure. Naho uba warize amashuri ibihumbi, ukiga amashuri 100, utagira ubwenge ratete yo gutekereza mbare, utagira ratete yo gufata ikintu abandi bantu batabonamwo umumaro, wewe ukakibonamwo umumaro. Biri simple, biroroshe kugeza kure igihugu cyawe. Biroroha yuko nawe hagira handi hantu wigeza, kuko ivyo ubona biba bitandukanye n'ivyo abandi bantu babona. Mu gihe wewe abuyoboye mwese mubona umurongo umwe, mukaba muri mukagwi kamwe, mukaba mugendera ku by'abandi bagendeyeho, biragora yuko watera imbere. Biragora yuko wakuyindi ntambwe, kuko mind yawe ibikiri hasi, ibiciriritse. Number 1, ururimi. Ururimi biri mu bishobora gusenya iterambere. N'ururimi ruri mu bishobora kubaka iterambere. Ururimi dukoresha. Now,
ugiye kuraba ku ruhande rw'u Rwanda no ku ruhande rw'u Burundi izo ndimi ziratandukanye. Twebwe reka ntange akarorero, twebwe iwacu Burundi turiyemera ata kintu turageraho. Iyo niyo problem ya mbere, kwiyemera ata kintu turageraho. Iyo umushinwa aje mu Burundi akubaka inzimu, akubaka ibarabara rimwe, muhita mubigira wararaye kuri mwe. Murakoze cyane. Rabyo Burundi bugeze, Uburundi burakize, Uburundi raba, Uburundi n'igihangange. Just inzimwe umushinwa gufashije kubaka, uri murata ko Burundi buhambaye, ko Burundi bukomeye. N'ibihugu ari ibihugu by'Iburayi muze mugende murabe by'abazungu byageze kure, ntabwo baririmba ngo turakomeye, ntabwo baririmba ngo turahambaye. Wowe utangiye kuririmba utaragera kuri cya kindi ugomba kugera, bijya birasenya iterambere muba mushaka kugera. Ibi rero bitandukanye no mu Rwanda. Mu Rwanda muze mugende murabe hari amashuri menshi arimo yubakwa, hari ibigo byinshi birimo byubakwa, hari amakompanyi menshi arimo yubakwa. Ntabwo uzasanga kuri media buri munyarwanda arimo aririmba avuga ngo ngo raba ngo leta ngo yubatse inzu ngo no. Baraceceka bakanuma bagakora, wowe ukazanzamuka usanga bakutse. Ivyo nibyo biranga umuhanga, nibyo biranga umunyabwenge. Ntukabwira umuntu integuro yawe, ntukabwira umuntu planning zawe, ntukabwira umuntu icyo ugomba kugeraho. Iyo abatwebwe iwacu nko mu Burundi dufise na vision nini, nta nubwo tuba tuvuga ngo muri 2040 twabigize indirimbo. Maybe muri system biba bihari, ariko ntabwo tuba tuvuga ngo 2040 Uburundi bukaze, 2060 igihugu gihambaye. Utabigezeho ni babandi bazogaruka bakagutwinga ko atacu ushoboye. Mubisha mu bwenge. Ikindi naco gutukana, ugatukana ata mpamvu, ugatukana ata shingiro. Twewe mu Burundi dukunda gutukana ngaha ata mpamvu, tugakunda gutukana ata shingiro. Nimba tuvuga ngo nk'akarorero ngo Perezida w'u Rwanda ni mubi, nk'akarorero niko abarundi bamwe dukunda kuvuga, Perezida w'u Rwanda ni mubi. Mwe muce muza kuri media mukabigaragaza, mukazana mu bwoko, mukazana mu uwo muntu, mugatangura kumucapa, mugatangura kumwambika iyindi sura sukundi kuntu. Ibyo sibyo bisobanura abantu bari professionnel. Mugena muzoraba uburyo twebwe dufata Kagame. Abarundi tuvuga Kagame nabi, abarundi turamutuka, abarundi turamucapa ko asa nk'agakoko. Ariko muze mugende murabe mu biganiro bya Perezida Kagame. Ibiganiro bya Perezida Kagame irageze ku Burundi avuga ati abo baturanye ngaho bacu nta n'impamvu ndabavugaho cyane. Nta n'impamvu ndabavugaho cyane. Aho Perezida bacu w'u Burundi yari muri Kongo, mwarumvise yuko yavuze yuko agomba gufasha Abanyarwanda kwikuraho ubutegetsi bubi. Ni byavuzwe, mwabyumvise abikura mu kanwa. Mu magambo make ni ukwica Perezida w'u Rwanda. Niko agombye kuvuga, ni gutera kudeta mu Rwanda. Icyo ni gitutsi, ni ibintu bibi, ni ukuvogera ubusigire bw'ikindi gihugu. Ariko mwarigeze mubona Kagame agaruka ngaho, mama Uburundi bwabuze bugomba kudutera, Uburundi bwabuze bugomba kudutera. Kada n'igihe yavuga ibijyanye n'ubwoko, Kagame yavuze ati ubwo bwoko bukaza muri Kongo, ibyo mu Burundi se ndabizi, ntacyo dupfa nabo. Smart man, smart zanyu mwibaza size kuvuza induru, smart zanyu mwibaza size kwereka umuntu ngo jewe ngo ndakwanga. Oya, koresha ubwenge nawe hagira aho wigeza.
hari n'igihe umuntu umwanka ntubimwereka ku mpamvu runaka. Sigomba kubereka umuntu ngo ndakwasa. Niba ari byo mutemeranya nawe bikaba ku bwenge, icyo nakijya ku ruhande kuko ijyanye n'umutekano. Buri gihugu ubushobozi gifise kirangwa n'umutekano. Je nakunda Burundi, ntamwe nobura Uburundi uriko buragira ahantu je mbona ko nabo bariko barifata. Sinavuga ngo ni bibi, nazaro nkavuga yuko ari vyiza mu bijyanye n'umutekano. Iwacu Burundi, iyo ndiko ndaraba mu bajejwe umutekano umenga barabaretse taye bimenya. Iyo ni problem y'umutekano muke mu gihugu no gutamenya ahantu uri kugwanisha igihugu. Abahanga kwisi muzogende murebe bose mu guteza imbere igihugu baha ubudahangagwa ubushobozi igisirikare, inzego z'umutekano z'ico gihugu, kuko inzego z'umutekano z'igihugu nico gihugu. Nimba mutabizi neza, iwacu Burundi murabona ingabo, reka fate nko ku gipolisi. Ntabwo twanga igipolisi cyacu cy'u Burundi turagikunda, si probleme zabo, ni probleme y'ababayobora. Sometimes biragora ko wasanga hano umupolisi ari mwanunuza imbombo, umupolisi arimwo ahekenya ijojo, nimba muzi ijojo ibazoka bahekenya. Ugasanga umupolisi yambaye impuzu imaze imyaka 20, 30, n'ibara ryaraserutse ari kuri iyo mpuzu. Ugasanga inkoho umenga ni taibo imeza ahetse, uwo n'umupolisi. Ugasanga uburiri ararako bwarariwe n'imbeba. Izo ni intege nke baba bariko berekeza ku gihugu. Burya umupolisi cyangwa umusirikare iyo asohotse bivanye n'uburyo igihugu cifashe uhita umubona. Mbe kubera iki Kongo itsindwa cyane? Mugene murebe ingabo za Kongo zama ari kunywa inzoga, zama ari kugwana, impuzu zaraheze. Uzasanga urupantaro rungana tya, ururangana inkorofani ijya bayuza umwanda, inkoho bayibohesha iropito, ipantaro nta nubwo imukwiye. Nimba yambara metero M asigara yambara large X 444 X. Epo urupantaro yambara ugasanga rwamize ikirato, rugenda rurakubura haciye. Niyo mpamvu mubona Kongo itsindwa. Igisirikare cyabo ntabwo kiseriye, ntabwo bagihaye ivyankenegwa kuri ico gisirikare. Natwe wacu ivyo murabibona, murabizi. Nta ndege sha mubona nk'iwacu i Burundi, nta za burende sha mubona. Iyo tugiye kwidefile, iyo kwibuka igihe Uburundi bwikukira, indege mwabonye mu myaka 12 ishize, indege mwabonye mu myaka 50 ishize, iracyari ya yindi. Isi problem ihari. Ariko ni byiza ko mubona ibikoresho bishasha. Niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zigana muri Kongo mukumva ngo bazikubise, kuko nta rwanisho zitwara. Mwumve neza, abarundi ndaziko ngo ni Kongo yanga ingabo z'u Burundi. No way. Niko yuko muri South Africa hari umugabo bita Malema ejo bundi yabwiye igihugu ca Afrika y'Epfo ngo stop kohereza ingabo zacu muri Kongo. Nta myimenyerezo zifise, nta nkoho zigira imbunda, nta bikoresho bya gisirikare bafise bikwije.
yabivuge muri Afrika y'Epfo, ariko mwe abarundi umuntu arimo abivuga muhita mwumva ngo ariko asabye inzego. Ntabwo turiko dusabye inzego, turiko tugomba ko ziyubaka mu buryo bugaragara. Tutabivugiye hano twabibwirane, tugere tubivuga mu mwiherero, ntabwo bavyakira, ntabwo bavyemera. Tubivugiye hano barikubita gashi, bagira isoni, bamaramare. Igisirikare ugasanga ntabwo gifise ibikoresho bifadika, ariko mugenda murabe ingabo z'Abanyarwanda zarungiswe muri Mozambique. Ntabwo ari bihendo. Isi yarakangaraye ibonye ibikoresho, ibigwanisho bya gisirikare u Rwanda rugejeje muri Mozambique. Bahise babaza ngo ni gute u Rwanda rwari rufite ibikoresho nk'ibi. Umusirikare w'umunyarwanda ari muri Mozambique uzosanga ahagaze nk'umunyamerika. Inkoho special apare rwa runini imukwiye, umwambaro umukwiye, uri fiti. Sinzi ko muba gufitinga icyarico, apane ko wambara urureta nkuru umengana umutamana wambaye igufitinse. Bag, ishakoshi inyuma irimo imiti, irimo ivyankenerwa, irimo ivyo kurya, irimo ibikenewe. Inkoho zigezweho za pistola muri musirikare, pistola kwitako. Mwarumvise ko muri Central Africa Perezida ngo ngomba guhitamwo ingabo z'u Rwanda abarizo zincungirira umutekano, kuko buri musirikare w'u Rwanda usanga afashe ku mbaruso anytime. Muzabegere murabe abapolisi b'u Rwanda bari mu mihanda, usanga kwije ibyankenerwa, yambaye umwambaro umuranga ko ari polisi, yambaye neza, aza hatumbereza imodoka. Ariko iwacu turajyaga ntituzi naho imodoka itumbera. Ivyo bintu ni kuvyiga, hagira aho tugera, twubake n'igisirikare mu buryo bufadika. Raba iyo ngo rero Itabara yinjiye i Burundi mu Gatumba yica abantu igasohoka, ni gute abantu mufite ingabo, igisirikare, abandi bantu binjira muri ico gihugu bakica abantu bagasohoka, mwe mutarashe? Ivyo bibaho igihugu kizima, abantu binjira inshuro imwe, zibiri, zitatu, bakasa bagasohoka. Ubu rero Itabara yishe abantu mu Gatumba, mwambwira abo mwishe bo muri rero Itabara mu Burundi, bambwire twumva banga. Mwaraberekanye se? Ntabwo mwerekanye, ntabwo mwabafashe, nta nubwo mwarashe. Ico gihugu wumva kiba kirinzwe cyangwa ntabwo kirinzwe? Hari impande y'Ibubanza icuri kurikira rero Itabara ngo yarinjiye, imaze kwinjira isenya umugambwe, isenya ingoro y'umugambwe, ingoro y'ishaka riri ku butegetsi, yica n'abantu. Ivyo byose ntabwo mugize muvuga ngo reka tuze guhangana n'abari abantu tubarase. Mwarize muvuga ngo iki? U Rwanda niko rushikira abantu. Wakoze iki bigaragaza ko uri ku rugamba, bigaragaza ko umutekano urinzwe, bigaragaza ko ingabo zicunze umutekano w'abanyagihugu? Wakoze iki? Nta na kimwe, nta nico. N'ibikoresho tugwanira kera, ivya gisirikare byo umenga ntabwo tugomba kubizamura. Iterambere gaho ntabwo tugira, nirya ntiriho, tukaba tuko tugana. Niyo mpamvu Paul Kagame ubwo bwenge yaburushije benshi bo muri East Africa, ubwo bwenge yaburushije benshi wabyemera, kubera ko u Rwanda ntabwo rumaze igihe kirekire rubayeho. Reka mvuga muri iyi miyoborere ya Paul Kagame, ntabwo bumaze igihe kirekire.
hari ibihugu bimaze igihe kirekire ariko bitaragera ku miyoborere nka Paul Kagame. Tuvugisha ukuri, iwacu Burundi tumaze imyaka hafi 20 ngo mikwire, guhera muri 2005, guhera no muri 2005 kugeza ubu imyaka 18 10. Ariko ugiye kuraba ubu wakubaza ngo ibyo twagezeho iwacu i Burundi ni ibihe? Niki byandika muri comment nimba ndumubeshi. Iyo ababyarahageze ntabwo mba ndabigwanya, because ndi umurundi, ndakunda igihugu cyanje. Iyo ababyaragezweho ntabwo mba mbigwanya, nta nubwo mba nza hano ngo mbivuge, mba ndimo nimaramaza, kuko muvuga muti ngibi, ariko mwese murimo munkurikirana byandike muti ngibi, byandike. Ndakubwiye wandike bibiri byonyine bigaragara, ntabwo nagusabye byinshi, bibiri tu bigaragara guhera muri 2005 kugeza uyu munsi, mu byandike. Niyo naba mbeshe ndagaruka asaba imbabazi abarundi. Numbwire ngo rabijya nzu, no, inzu na kera barubaka. Numbwire ngo twarasanye ngo bijya ibitaro bimwe na kera ibitaro byari biriho. Ico si kibazo. Nyereka proving ibintu bivyarira umusaruro igihugu, ibintu bikurura abakera rugendo bakaza mu gihugu. Nyandikira bibiri byonyene ivyo mbagije abarundi, kandi ni serious, no joke. I'm so tired no come hallelujah, Imana ishimwe, forward. Ntabwo dukeneye hallelujah, ntabwo tuzayiga. Amasengesho ndayakunda, yes, me ayo masengesho mwamamwo everyday ntabwo nzayarya. Ntabwo bituma abantu babaho neza, kuko abanyagihugu, abaturage iyo bashonje baricana, iyo bashonje bariba, iyo bashonje barapfungwa, iyo bashonje abakobwa batarose uburyo bikora bagira ubushurashuzi, barasambana. Ni ibyago biba biriko biba mu gihugu. Ntabwo nakwemera ko iyo Mana nzima rero yaba isupportinga ibyaha biba biriko biba mu gihugu. Binyandikira hano ndabira n'ivyari biriho mwarabisenye. Ikigiye kugira finale mu Burundi, uruganda company yari top mu Burundi, nta n'intete ahubwo bakwiye kuyamanika. Murakoze cyane. Top mu Burundi yari Balarudi. Balarudi igikora ibiyeri niyo yari top mu Burundi. Nagiye gusenywa, igeze kuri finale, bamaze gutangaza ko batagifite n'amafaranga yo kuri abakozi ba Balarudi. Sosumo mwarugaye ivyatanga isukari, ivyakoze kuri za bagazana abandi mwarugaye. Prison, ubusho buri so old, burashaje. Inyuma ugiye kuraba n'umukara, ntabwo murimo mubusanura. Amabarabara yashize, ntabwo murimo muyasanura. Buri barabara iyo rishize mwisuka mu mucanga, ngo murakwije. Ntabwo muri sofu ibarabara ririmo ikaburimbi kurisuka mu mucanga, gwaya mutarikora. Amatara yarahari, yari yarashizweho basi no ku ntwaro ya Petero Nkuru Nziza. Amwamwe ntabwo ari yose yo ku mihanda naraciye, mwarivye. Amapoto barapotoye, barivye. Kamera zari hejuru barasenye. So what? Mugomba ko mugira mwazanye ngaho ngo amatara ryo ku mihanda akwereka gustopinga, ayanda kaba yellow, ayanda kaba green, yo kukwereka ngo nurengane nuhagarara. Mwarayesenye. Nta n'umwaka urahera, magana imyaka 2 maybe, imyaka 2 mwarasenye. Muribuka udamu komedi Kigingi ari matangaza ngene mwashobora gupasinga muri arya matara, ubari ari hajya matara atari imyaka 2 yarangira yose mwarakuye.
Ibujumbura mwubatse ikiraro gica hejuru, hasi mutera igazo, isaso amagazo ngo amere hase neza. Cya kiraro kiri hejuru kirimo kimera ifira, n'abantu bagica banyura kuri za gazo batera, ya mashurwe batera niyo banyura, yose yarumye. Mugana n'igitekerezo cyo kuvuga ngo mugura indege izanira umusaruro igihugu, muri ko mugana. Ikibuga c'indege cyakozwe kuri za Bagaza, kuri za Wagasore, n'uyu munsi ikibuga c'indege kiracyari kwa kundi. Muri ko mukora iki? Mugomba kugeza igihugu he? Kotebu ikora ibitenge mwarasenye, muri ko mugeza igihugu he? Hagucubaka mwarasenye. Ibintu byose byo mu maro, amasoko, soko nkuru ya Bujumbura yari imaze imyaka n'imyaka izwi, abantu baza no kuyiranguramo. Mwaradobetse, nta n'uwo mugira ubwenge bwo kuyisana, ntabwo mushaka kuyikora. Mugomba kuba mu mashyamba se. Uburundi mugomba kubwira igihugu cy'ibikoko ko mutarimo musana. Niyo mugiye kubaka isoko, murinda gutabaza abanyagihugu ngo duha amafaranga ngo duterere. Ayo muterereza nga abyahe, akora iki? Amamoto mwarahagaritse, tukutuku mwarahagaritse, mubaha akantu gato nibakironka amafaranga bagira. Abari mu gisagara cya Bujumbura ngo vayo, ngo subira ruguru. Umwana avukiye mu gisagara cya Bujumbura yaje ruguru hese, yaje mu mitumba kuba kwande, muri village gutura kwande, kandi yavukiye mu gisagara cya Bujumbura. Ubuzi ntabwo vyagora ko mu Burundi baronka akazi iki gihe turimo, vyagora. Niyo ugombye kugira ngo ibyo ucuruza barabibanira. Imihanda mwarugaye, imbibe zihana u Rwanda n'u Burundi mwarazibiye. Niki u Rwanda rwaza gushaka i Burundi? Iki se niki cyumaro mugira baza kuri Burundi? Izabo ko mweho two turabarundi, izo zaba atari mu maro zitumariye. Ziri muzigurisha he izo zabo? Ejo bundi mwabonye ko u Rwanda muri misoko mpuzamahanga banditse bavuga ko bahagurishize inzahabu igera ku itoni mengana mbari 2,000. Uburundi nabwo bagurishize itoni zingana gute? Ko mwama muririmba muvuga ko mufite inzahabu mwujuje, zijahe? Baza gukora iki? Kwibiki mu Burundi? Nibi cyo mutagira, bibi byo mwononye. Listen, muzamushaka mu binyicira, me kunyica ntabwo bizaca bituma Uburundi buca butera imbere. Hari benshi b'abarundi babizi bibanyuramo, akaburi yo mpamvu ndimo bivuga. Mutabona abarundi benshi basanga habantuka nuko baburaho babivugira. Suko ndikunda nanje, I love myself. Ngoma naciceka nkanuma, ntacyo byantwara. Nimba mbona afite imibereho, icyo ndya, aho ndyama, nta mpamvu naza mvuga ibi ngo nikwegere. Me ndabivuga because harabo ngoma to save, harabo ngoma kuba byumva. Abatuyobora bikubita gashi, ntabwo tubanga, turabakunda. Me bakore n'ahantu bafite aho bagomba kugeza igihugu, ntabwo ari ba mu bikorane tu. Ivyo biraturambiye. Bugurure abarundi bahabwe ubuzima, bahabwe imibereho. Imagine ngoma ngere kuri final, Gatumba yatewe n'amazi. Gatumba, abaturaga abanyagihugu bo mu Gatumba baba mu mazi. Perezida ntabwo arahonyuza no kuguru. Abantu biko mu Gatumba, perezida ntabwo arahonyuza no kuguru.
igihe abantu bari bishwe mu Gatumba mwabyagara ngo mugiye mu bikorane abantu barimo bapfa barimo baraswa perezida ntiyajyayo amazi ariko yica abantu nta mutegetsi ariko ajyayo iburinga abantu bararashwe perezida ntiyajyayo ejo bundi umusozi waguye ku bantu barapfa perezida ntiyajyayo umukuru w'umugambwe ntiyajyayo so ni igihugu gifite ababyeyi nimba muri ababyeyi ni gute abo muyoboye bababara bahura n'ibyago n'ibibazo ntimubagereho nimba muri ababyeyi ariko murabona ryari a Kigali hari abaturage bahuye n'umwuzurira w'amazi bwakire mu gatondo Kagame yahageze yongera yiga uburyo bashobora gukumira ibyo biza iwacu waya tutabikora waya ninde papa yoboye abaturage ninde papa yoboye abantu mu gihe biba wowe urisinda bibazwa kandi uri umuyobozi haseruka nk'umuyobozi userukira buyoboye ubavugire muriko bategura gukura abana Gatumba mu matongo yabo naho batewe n'amazi ngo mubajyane ruguru ngo mubajyane mu Rumonge ngi Makamba Imwaro ubwo muzabagaburira niyo mpamvu mubona urya mugore w'umurundi yavuze ko atemera kuva muri arya amazi ngo azakwemera yicwe n'amazi kuko nabwo amutwara muri village atakuriyemo atabayemo avuye mu muji ngo abone uburyo yabaho namwe ndabizi ko mutazabashira ibiryo muzabareka bapfireyo amatorero mu Burundi arimo akora iki amashengero ariko akora iki abana barimo bicwa n'ingona abana barimo bicwa n'imvubu amazi yarenze amashengero nta niki murimo mukora ngo mubagarukireho so turaba Kristo twemera Imana wemera Imana bene so barimo bahura n'ibibazo muguma ngo mwemera Imana hari ubwo muragira n'agafuko k'umuceri ngo mubashire ngo mwemera Imana mubona uburyo barimo bagogwa nta nubwo leta yabashira n'itoni y'umuceri